aha umugabo wanje aragiye ingenda mwereke shaka ntumwe ko wa musheri wanje azi halo sheri ni sawa okay we nko minota 15 uzobushitse muhira kubera umugabo wanje aragiye gusa ubanze urindire kubera n'umwana ari hari gusa mpejeje kumugaburira agomba cyaje gukina umupira mu bandi bana wenda kubwira agiye uri kurambazagiza oya wewe utenyenye gato ko wihuta nibi rindira iminota 15 uzomugeze kwibarabara hama ince ndakubwira umanuke hasigaye vyonga niwasigaye ngenda bukuntu ndamurungika kugira aje gukira umupira mu bana hasigaye vyonga wenyene ngenda bukuntu ndamurungika aje gukina umupira mu bandi bana sawa nta kibazo wewe wanze utenyenye gusa gatoya ndakubwira rindi sawa basha ndabipfuka papa ibiki uri kuramagara kumba ibindi bigabo ibyahe ntamagaye byonga mama usigaye meze gute wumvise wenda basha ndabipfuka umubwira ibiki ndabipfuka basi hoki nje kukugurira oya ndabipfuka hoki basi nje kukugurira musigati ntuze ko oya ndabipfuka none basi ushaka basi ingo basi ndakubwira oya ndabipfuka ingo nakubwira ndabipfuka ingo basi ingenda kukugurira igisuguti oya ndabipfuka basi ushaka ikimbwira basi icyo ushaka gusa genda ungurira telefone wewe utazi kuyikoresha no ikugurira ukugira uyikoresha iki Jenda telefone. Vyonga nawe urangora. Uzura telefone anje. Papa. Yagiye ku kazi mu telefone kandi utazi gukoresha telefone. Uranyikisha. Ndakwigisha kandi naje ubona nkunda kubura umwanya. Abiragusha rero. Oya basi nzoyikugurira wabimenye sibyo? Wakuze uzi kuyikoresha. Oya ngomba ubunyene. Oya rero. Nzokugurira sibyo? Oya kaye gusa utabikoze ndakuri. Rero kavyonga ndakubwire. Ci uyu mwana kamana ji uyu mwana arangora. Nako ni kabika nikibagira nivyo kumvise. Ahaje yo umugabo wanje havyumvira araniga kwe. Ngende kurondera ukuntu ndagahendagiza maka remera.